yaciye iminsi myinshi cyane rwose imyaka ntabatumye ko naheruka tuganira ibibazo byinshi by'ugwaruka, naheruka tuganira ibintu bya blogere, influencere, abayutubere mwene ivyo n'abasani ari bahungu banje nkunda cyane bane n'abajournaliste cyane bugwaruka yo mwege muri ngaha. Mperuka tuyaga ndababwira yuko nze mwibuka yuko muri abarundi ko ibyo gushira mu migere bibanza d'abord mu biyago n'ibindi. Rero iyo abana bawe batase umuvyeyi araseruka, yatutumye ko nari nate mukanya baza yuko iyo fata ijambo hanyuma twe turagaruka dusozera muri ko point de presse imita 10-15 murakoze. Tugira amahoro iteka urukundo gushigikirana ubwatsi n'ubutungane mu gihugu. Nkuko musanzwe mubizi sinda kwivuga kuko benshi baranzi, ariko murabizi yuko inyuma y'amarezo sociaux nari natafise ubundi buzima, afise imiryango ahanini cyane. Je murabizi ko umuryango wanje benshi ntibakunda kubabona, sinkunda no kubaposta, ariko ico shaka ahanini kuvuga ko nicerekeye ibyariko biravugwa ku marezo sociaux. Murabizi yuko nsanzwe ndi uwikorera utwiwe, nkaba mfise ibikorwa ndiko ndarangura mu ntara nziza ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Ku batarahashikanzwa murabibona ku marezo sociaux, akaba ari n'ibikorwa turiko turategura iyugururwa mu ndwiza ku munsi wa gatanu. Umaze iminsi nuko murabibona turi kumwe n'amashirahamwe atandukanye za Transbic, za BCAB, eka n'izindi tugiye kubereka vuba tuzokorana ivyo bikorwa. Nayo mpamvu rero twashimye kugira zino mpari zimaze iminsi, novuga yuko zimaze iminsi ziriko ziravugwa, ariko ku munsi w'ejo harabaye novuga ati akarenza rugero, aho twifujije yuko dusha dutegura ino point de presse ndi kumwe avec mon maître nuko ari umuvyeyi wacu yamayaserutse ku bantu batandukanye muri entertainment, eka n'abandi batari muri entertainment yamayaserutse kandi vyama bigenda neza. Ari nayo mpamvu rero kugira ntivyafecte novuga ati business zacu, ntivyafecte abapartenere bacu turiko turakorana, kugira nabone tubahumurize ahanini. Ntibibaze bati burya amafaranga twatanze muri ivyo bikorwa aragiye uko bivanye n'impaye. Murabizi rezo sociaux umwanya mutoya urukurukuru ruba rukwiriye hose. Niyo mpamvu rero twashimye kugira ino point de presse kugira duhumurize abantu, duhumurize novuga ati inzego zacu zitandukanye, kugira bumve yuko nuvuga ati atakibi cashikiye neri naze. Kandi baze kuvuga inzego kuko nivyo ndiko ndakora ndi kumwe n'inzego, kandi ikindi naco turazubaha turazikunda. Ivyo ku marezo sociaux by'abasani nivyo ku marezo sociaux. Murabizi amarezo sociaux avuga byinshi, abagiye barabona novuga ati twabonye amasanamu natwe atari bwadushikire. Ndibaza twabonye amasanamu ya Manda Damene bagiye barakwiragiza ku buhinga ngurukana bumenyi. Ivyo byose urumva naho bisa bisaniye n'ibi bintu by'abasani, n'ibi bintu byo ku buhinga ngurukana bumenyi isanzwe nkora. Ivyo n'ibindi tudashimye novuga ati kuvugira hano, ariko tukaba dushimiye inzego zitandukanye, ubutungane. Ndi kumwe na Maître Muvayo, ni ibintu byagerageje kwigwako kandi biraja mu ngiro kandi bikibandanya. Nibaza yuko atakibi kirimwo,
n'amahoro n'umutekano kandi natwe tumeze neza kandi ntaho bisa bisaniye n'ivyari ko biravugwa ku marezo sosiyo. Murakoze nk'uko rero abivugiye iyo ubutungane bukurondeye nibisanzwe, hanyuma ubutungane burakumviriza bukamenya ico bukora. Urabona ko umuntu wese mu Burundi no ku isi yose afite uburenganzira bwo kwitwara, gusa burakumviriza hanyuma bakavuga uti bigenda uku canke bigenda kuriya. Niyo mpamvu yashimye ko atanga kubibabwira. Baza yuko rero atabyinshi mvuga ko iyi point de presse yarakeneye kwikora kugira ngo aho muri cyane abafane biwe, aho muri cyane abantu bariko baramufasha hirya no hino kubyerekeye ujya mugambi wiwe w'inkoramutima wo kurata Burundi. Bumva yuko rero byari ibyo, niyo mpamvu yabahagurukije. Murazi ko point de presse ntayibazo mubaza kugira ngo tubatuma ko ikindi gihe. Murakoze. Ariko inyuma ya Umberetiri ibyo twumva n'ibyo turabyumva. Ibyo mwumvise bijanye ni byaravugwa nk'ibyaravugwa. Ahanini jewe bise presidente mu ntara ya Gitega baza yuko atakibazo gihari. Ndasubira gukaza Gitega, nari ngaha gusinya amakontra, ejo nzosinya amakontra na Media Box ndabivuge. Mushobora kubona sinye na BBCI Bank, mushobora kubona sinye n'izindi. Na Star TV tuweza yuko ibikorwa birahari. Na Star TV muzosinya na gutegura ouverture y'akazi professionnel. Birasaba ko nanjye ntanga sponsor. Ima sarvo isheke. Ni ouverture ni ryari? Kwa gatanu no 17.